story gato je sindi njyajya mu buzima kandi ikintu je kindi umutima mbona ko nkwe kukivuga bro ndakivuga hari abantu babona umengo bavuga ati twe turaba legend niko ngano ngomba mvuge abonye umuntu ariko arasehoka afise imana acavuga ati umuntu kumbura aje kuntwara ikibanza reka ndondere ukuntu aguma hariya oriko ujya umuntu afise ikindi kintu afise ikindi kirungo yozana muri entertainment tutari dufise sivyo rero burya buhinga bwawe iga experience yawe aciye azana tala yiwe mu gahuza turashobora gukora ikintu gikomeye kandi industry yacu ikaduga igashika kure ashoboka naho turishika nadiko turashakora gusa ndabashimira aba legend kuko baratworoheje inzira Joachim Anthony novuga ko ari umugenzi n'umukolege dukorana ariko kantu kerekeye umuvyeyi rero sinzi ibintu afatira ko mu kubivuga personally je soko ndabibona ego film ni je nayandi niwe mwanditse wa Heartbeat yes kuko twara abagenzi kujya twayaga ashaka ati je ndiko ndandika film ya Moria ndegeje kuri episode izi nizi kujya nyine muyaga akakubwira nati nanje bimeze uku ariko nta idea nimwe Joachim barashize muri film ya Heartbeat hari n'abafana je basanga inbox bamaza kuraba nka episode imwe zibiri barambwiye ati ko tubona wowe uri usanga office poa muri film ariko ukaba tutakubona mu makava rero Joachim yavuze ivyo yabonye Suva ngo je nije namwitwariye yarabibonye arabona episode ya mbere kandi umva yarabizi nava ijya cover principal ndavyibuka byari preview ko ndayijako ikintu je muri amagaciro iteka ryose mu buzima bwanje ya film sinkene credit y'umurengera kuba gusa idea yanje nari mfishe yarambaye umubiri for me it's a big credit so narayanditse script na masene yose sinovuga ko no muri field nta directinze abantu benshi rero urazidi ko bakunda kuraba kote ziri negative cyane abantu ari baza kuri kote bon si bibi kandi merci beaucoup Joachim Anthony ko wayigize no kuri shout out to you yes no kuri narabyishimiye muri kote imwe sino bankoresheje umutwe ukwiye mu gihe nobona Mori ya Cano nabi canke Evariste nabi je no kwitwarira kubera ko je mu kuyaga na Moria ari byo twumvikanye ari byo navuze ko nzobaha nivyo bavuze ko bazoma nimba ushize ko cover nige ni promotion uba wize neza ko aba bantu ushize ko baza gutuma film yanjira umuntu yitwa Nyama mubanye gute Nyama Pro bisigura ngo Joachim nta kintu nakimwe guza ko no mwanya mu byo yavuze yigeza kubeshera nta nico yigeza abeshera Moria Channel oya ahubwo nta nico yigeza abeshera Moria Channel kuko yavuze ibyo abonega nta bubeshi burimo yavuze ibyo abona kumbureye kugira valere nivyo ariko kubitakozwe naho I don't mind Asta zoshika kure ashoboka pe nimba abisi batomwima inzira arafise imana ikomeye cyane ujya mukobwa kandi nukuri ahubwo nabandi bagira ubwoba vema Asta nukuri ku imana ahubwo ko haje ari hose imbere ni heza cyane arabizi kandi arafise potentiel yo kuba umukinyi mwiza gose aruba cyane kandi she is ready to work nabirimo Asta ni sister wanje no mugenzi inshuti magara na stories z'urukundo vraiment zaka kantu ko kuberana na urabyifoto urabona yuko muramaje birashoboka nuko noberana nundi wose nuko mberanye na Angeli nuko noberana na Chanceline cyane nabandi ibintu birashobora kujana Dico Entertainment. Yeah man, ladies and gentlemen, we thank you so much kurukundo mutwereka buri munsi muri umugisha. Muri kino kiganiro c'amateka turi kumwe na Iseke Films igiye kubahereza igikorwa cabo vyihuta gose. Yamara kandi turi kumwe na Moria Channel TV hamwe na filme yabo y'amateka yitwa Heartbeat niyo ibandanya yandika n'umundi ariko kandi turi kumwe na Super Bat tukamenya ngo ntayandi mabatu kuye gusakaza atarayo muri Super Bat ni muri umunezero nakire uno musore Keve 14 mu basoro ubona yuko babasa neza kabisa buri gihe abahungu bo muri Meja TV barantangaza murasa neza kabisa n'ubuntu bw'Imana inkumi ziragowe nimba atari mwe mugowe gusa neza oya objective yo gusa neza ntabwo ari kubera inkumi inkumi nizikunda umuntu asa neza zikunda umuntu afise inoti ibyo ntibisa hamwe wo buri handsome
ukabura abakobwa n'ijana usanga bari mu rukundo nawe I mean ibi byateye ngo byo gukurashinga kubera urukundo rwogo ni sije nini oya ibyo nivyo baho kabisa no so rego navuga uburyo bameze neza kabisa n'abasore b'amatafu nibaze yuko murafise na salle ya gym hariya mu karere ahantu muba muri Major Major ipanze bro Major ipanze gose gym tuyifise muhira uzogaruke tukwereke apana ariko biraboneka kabisa uburyo muba musa physique ni kurabona yuko umubiri murawukora birasanzwe ariko kweli ora yuko mukaruke keza nakunze uburyo mu mutwe umeze uyu mushatsi ni gwawe canke nuwo wateye ni gwanje vero bagize utuntu gushafise umushatsi mwiza kabisa merci beaucoup kiganiro gikoze ndi kumwe n'umuhungu witwa Mayeri ntavyo ubona umuhungu afise umushatsi mwiza birameze fresh iko birasa neza cyane kweli ukuri guhare tube tukuvuga sasa Keve 14 niwe nakiriye umeze neza my brother nukuri ndashima Imana n'abantu bakeya nyene bakeya ni bande Imana yo turayizi tuyihorirako ariho bakega mu buzima ntuwoshimira abantu bose gusa nawe ndagushimiye deje umugenzi mwiza turi kumwe mubonshimira nawe urimo n'abandi nyene bake ntuvuga Mariye ukirumvikana cyane undamukirize abantu baba badukurikiranye na cyane urima nibaza menga n'ubwa mbere tugiye gukorana kabisa nimba ntibeshe nibaza yuko warukumbuwe nubwo batari bazi yuko nzokuzana kino gihe yes ndaramukije abakunzi ba Diko Entertainment, Diko the Legend. Ni ntwaro mu bro guys. I respect him. So ni Keve 14 ari ngaha tugiye kumarana umwanya nyene mutoya tuyaga. Yego. Kabisa. Keve wahora he nturi kuraboneka cyane nubwo hari ibikorwa ushobora kuba warabonekanyemo byo biriko birivugira mu buzima busanzwe nturi kurabonekana cyane si to kuma headlines canke mu binyamakuru uba uri he nyuma yo gutunganya amafilm filme ni impano yacu ni ikintu novuga kiri mu maraso dukunda gukora ariko sico kitubeshejeho gusa urazi uri umugabo bisaba kugira iminyuro myinshi rero iyo ntari muri filme mafisi ibindi bintu ndiko ndakora uri umugabo hajya oya none nawe uri umugabo none umugabo bisigura iki n'umuntu nyene w'igihagararo w'umugabo niko ndibaza ngo ni ama responsibilities y'urugo no umusore okay nuko rero mba ndi mu bindi bintu ntuvugira ngaha ariko nyene hari ikindi kintu bifatanya kubera Major TV umugwi muvamwo ufatwa nk'umugwi wamaze kwihebera ibikorwa vya cinema birashoboka kudiringa ibindi bintu kugira usurviving birashoboka nidukora buri munsi kandi management yacu nitubuza gukora ibindi bintu mu gihe uronse opportunity uragenda ugakora pe wow sasa aha turakubita tubangura Keve ko ngize Imana nkakuronka naye nabwiye abantu ti Keve nzomuzana kubera ko umuntu kwaheruka gukorana mugenzi wawe na kumuvyeyi wawe nikavuga yasa nuvuga ko menga twaragukumiriye ntidushaka kuguha microvuge je ndamubwira ati umwanya uzogera ati mbere wanashaka inbox Keve naramwandikiye tumeze nk'abariko baradiringa ikiganiro arambwira yuko gifatiriwe byerekana yuko tuzohava dukora rongize Imana ndakuronse vuba abantu barakeneye kumenya umuco byihute niyo mpamvu nshimye kubanguka ntituze kuhateba cyane ndashaka kubanza kumenya ngo umuntu yitwa Joachim Anthony asiguye iki kuri career yawe umufata gute mu bikorwa uri kurakora kubera ko ubanza wumve kano kantu kugira tuze kwanzura tumenye neza ibiriko biravugwa no kutegeza kubanza kumenya Joachim Anthony mufana iki ico mufana ni ku ruhande rwa career mu bikorwa uri kurakora ninde kuri wewe Joachim Anthony novuga ko ari umugenzi twahuye mu ingene ishure twahuye mu bya filme n'umukolege dukorana n'umukolege n'umuntu dukorana akazi ka filme akantu yavuze ku mwana kuko ahantu ushaka kugera yinjiye avuga ngo nta kuntu umwana wanje yoba ariko arahohoterwa nta kuntu umwana wanje byoba hari bitagenda neza ngo nceceke kubera nasa n'umubaza ngo kubera ko ari umutanze kuza kubera ko ari uri kuravuga bino bintu kandi we yari kubyivugira insiguro ya mbere yatanze ni yuko uri umwana wiwe urumuregwa dimwe dukoreshaka urumuregwa arakureze arakurongoye sinzi nimba kurongoye muri Major TV cyangwa sangwa gukocinga mu buzima busanzwe Joachim Anthony ni umudirector wa Major TV nanje ndumukinyi wa Major TV bishobora ko Joachim Anthony ari umudirector wanje ariko kantu kerekeye umuvyeyi rero
sinzi ibintu afatira ko mu kubivuga personally je soko ndabibona ndamufata nk'umu director wanje ariko umu director n'umuvyeyi ico kintu kiratandukanye sinzi ariko kuna abandi bantu babifata no kuvuga ni wemera kuri umwana wiwe mu bikorwa muri ino game Joachim n'umu director wanje ariko ntabwo ndi umwana wiwe kuko twarahuye ni long story twahuye muri club ira yitwa Ebeneza kera cyane ariko that time je nari umukinyi nari umukinyi kandi yamaze gusohora amafilme atari make urazi bijya bintu ariko by'amafilme ya kijya gihe ariko twahuye je ndi actor nawe yari umwandisi yari director yes turakorana ariko ahubwo nuvuga ko ndi umwana wa Major kuko Major niyo yambyaye basituma nseruka gato mu bantu ariko kuba umwana wa Joachim I don't know sinza amakriteri afatira ko we mu kubivuga ntaco abantu baraza kubyumva muri byinshi yagarutse ko turahera ku kintu kivuga ngo wanditse filme ariko filme wanditse nta credit uriko urahabwa iyi filme ni Heartbeat tubanze kwemeranya kino kintu no filme ni wowe wayanditse ego filme ni je nayanditse niwe mwanditse wa Heartbeat yes uyandika wari muhira wayanditse urumwe wabararondeye Joachim murasharinga ama ideas cyangwa uheje kwandika uramushira uramwereka ati bavyeyi mbo akawakanse ati bwana Joachim ndafise igikorwa namaze gukora ngire ntwara hanaka no mu kuyandika ntabwo sinibaza ko Joachim yabaze idea y'ukuntu nanditse film ariko kuko twarabagenzi kujya twayagasha ngo ati je ndiko ndandika film ya Moria ndegeje kuri episode izi nizi kujya yine muyaga akakubwira nati nanje bimeze uku ariko nta idea nimwe Joachim yarashize muri film ya Heartbeat ariko akantu ko numva muza guhuriza ko nicuko avuga ati yandikiwe muhira yandikirwa muri home igikorwa catanguye ndakibona turi mu cumba ati mubanze mwumve ko filme ari buyu ico nawe uracema sasa ikintu cyo kugera ku rugero avuga yuko uri kurakandamizwa nimba ruko no bivuga utari kurashigwa habona Moria cheno yakwicaye kwizo sitari kirerekana uburemere n'ivyo wakoze bino bintu biriko birazana na hehe kubera no muntu nubwo wihakanye ko ari umuvyeyi uremera ko ari umukolege muri kumwe muri Major TV ni n'umu director ni n'umu director wawe bisigura ngo nta makuru yari kuza gutanga atayazi ndashaka kumenya kugira hagurukaze kuvuga bijya bintu mwari mwavuganye iki bon ikintu no kubwira ngaho diko si Joachim gusa hari n'abafana je basanga inbox bamaze kuraba nka episode imwe zibiri barambwiye ati ko tubona wowe uri usanga office poa muri film ariko kaba tutakubona mu makava mu mafishi ikibazo kiriye si Joachim wenyene yavyibajije hari n'abansanze inbox rero Joachim yavuze ivyo yabonye Suva ngo je nije namwitwariye yarabibonye arabona episode ya mbere kandi umva yarabizi na se ngiye gukora niyo mpamvu yibajije bijya yego kandi yagize neza kubivuga muri kote imwe kuko niyo mpamvu ndinga ugira ngo ntango umuco kumbure sinari gusigura buri umuntu wese ati bimeze uko exactly mvuze nko kuri cover ijya cover principal ndavyibuka byari prevu ko ndayijako ariko nca ndafatirwa n'ikibazo c'ingwara nibuka n'uwo munsi mu gatondo bagiye kwifotoza ari mardi Bedisi yarantelefone yarambaza ati bimeze gute ati n'ubu ndacagwa ndi ku musego ndamwereka n'ifoto urako muri rya shooting ndibaza niho bari ba Banderasi niho bari nta mpamvu nimwe ari gutuma nahaba iyo nari ko bameze neza ico nico no bafitiye ku muco izindi cover already don't know nta muco ndayifise ko nukuvuga cover ya mbere wategeza kujako gusa candagira iki ariko ubura umwanya wo kuja gufata amafoto kubera ko warugwaye babara gukansorinze ntiwajako hanyuma cover kubera zigeze kuri nyinshi tubanze kwibukanye Keve 14 ni mu main actor Keve 14 ni umwanditsi amakuru yibanga mutanashaka gushira habona aranavuga yuko no muri directing wari kuri directing siko kuri twarafashanyije na Bedisi Keve 14 no film Heartbeat ambavuye kuri main actor ukabura umwanditsi niho wigeze directing ndibaza biranditse ko ndi assistant director ni assistant ahubwo biranavuga yuko bakwise assistant director kubw'izindi mpamvu runaka kandi ari we wari director n'umundi principal
Ika kantu okay bino bintu tuba tubivuga kubera ko bino bikorwa biriko birakura. Hari abantu batangiye kuturaba bashaka no kuvyemvisamwe amafaranga. Ariko kandi haba makinyi ba filime abafana ngo babivuze baba bafise amakenge kuva ati no n'ibintu bimeze gute. Nawe hari ibintu ushobora guhisha ugasanga ejo wiciye akazi. Ko kino filime ya directingwe na Bedis. Yo umviriza ndakubwira ikintu kimwe diko. Ikintu je muri amagaciro iteka ryose mu buzima bwanje. Na cyane yuko bon jijya filme sinkene credit y'umurengera kuba gusa idea yanje nari mfise yarambaye umubiri for me it's a big credit. So narayanditse script na amasene yose sinovuga ko no muri field nta directinze kuko nije umwanditsi deja wo ari office story ari uzi script no buri jambo muri tournage nigikunda kuko no office idea sivyo none ndavyibaza ariko nuko bimeze ariko hari abantu bandika script heze bakashikiriza aba direct ariko gusa mutegerezwa kwicarana mbona niko nanje ndiko ndabona ko ndabitahura ndaza kwicarana ukamubwira byose ko bimeze kubera niyo kuyadukiza ngo aze ku directing ikintu atamenye ariko niwe wari icegera cyo directing cyangwa ahubwo uwo mwisi mu director niwe yari icegera cyo wawe kume ngo ako kantu murakagomesheje aka kantu tukavivure neza kugira dutere intambwe dutanga umuco wumvikana kuko wari inzuza nikwaje gufekinga amakuru who's the main director of Heartbeat? Sorry? Bedis Classic niwe main director wa film ya Heartbeat. Sindakumvise neza. Nabuze ati Bedis Classic. Yeah. Niwe main. Byaranditswe nage ndibaza mwarabibonye. Niwe yarondeye casting niwe yapanze ama location urumva ega direct abantu baribaza ko directing ibera kuri tele gusa yarabonye projet yose arayisoma aramenya ati casting dukeneye nizi ariyumvira ama location dukeneye niwe mu realisateur kamwe kuva hasohotse ijya nibaze yuko aramaze kurenga ko nka 6 canke 7 byavuye bigenda gute kugira ubandanye kutajako urahavu tubwira ko abandanije ugwara ivyo bindi vraiment nta muco ndabifise ko sinzi organisation yabo ngiye niko bifuje ko bigenda ivyo vraiment nta muco ndabibona uko niye namwe mu bibona ubona kava zasohoka ubona kava isohoka nanje ngashira kuri status ngasharinga ingu izo nguvu kazironka zo gusharinga why project ni wanje bro project ni wanje I'm happy nubwo ivyo byose bitoba mbona Heartbeat yagira kwiratera intambwe for me peu importe strategy bakoresha ndavyishimira gose abantu benshi rero urazidi ko bakunda kuraba kote ziri negative cyane abantu ari baza kuri kote bon si bibi kandi merci beaucoup Joachim Anthony ko wayigize no kuri shout out to you yes no kuri narabyishimiye muri kote imwe ariko buryo gira ngo izi commentaire zose zibeho ni kubera ko Heartbeat yambaye umubiri ni kubera ko boss wa muri ya channel TV zo kuboko kwanje arambwiye ati bro dukora iyi projet nambwiye ati mutama iyi projet yaremeye cyane iraremeye peva no kundi ko ndayibona arambwiye ati nta kibazo reka tugerageze yego urumva no musi Heartbeat iri ngaho rero kubwanje nta sino bankoresheje umutwe ukwiye mu gihe nobona muri ya channel nabi canke Evariste nabi parce que je mbona inzira nziza gusa mbona ibintu bimotiva wewe bonera inzira nziza gusa yes kabisa I have a positive mind ikintu cyose kimwe umunezero nico magaciro ntacu ubona kubera ko Joachim yasa n'uvuga ngo nko mu gihe bariko credit byose babishirako bagushira ku makava hari ubundi buremera wari kuba wamaze kugira burenze ubwo ufise uno munsi ntabwo ubona yuko nubwo uri kurabona mwo lo positive hari handi hantu ushobora kuba uri kuratakariza kandi wari wo mwanya mwiza wo kwiyerekana yes birashoboka ivyo birashoboka kuba ari ukuri ariko si ikintu je no kwitwarira kubera ko je mu kuyagana Moria ari byo twumvikanye ari byo navuze ko nzobaha nivyo bavuze ko bazoma kandi byarashitse narabaha ivyo bakeneye bamivye ivyo nshaka rero mu byo nari nkene ivyo ntabwo twigeze tubiyagako nimugeze mu biyagako ngo uzonshire kuri cover uzogira ibiki no mugere ivyo twumvikanye babishitse yego nta mpamvu mbone yo gukomplaininga kuko deja projet ni wabo nimba ushize ko cover nige ni promotion uba wize neza ko aba bantu ushize ko baza gutuma film yanjira voilà iyo promotion rero ukiri ngaho we ntayo ukeneye ntayo ushaka
Iyo promotion yo kuri Kavu. mugiye bo babona ko bidakenewe nta mpamvu je yo kumbabaza cyangwa ndabiha umutwe ukwiye kumbure nzokora ahandi cyane nabo nyene bazoyibona ati Keve 14 harageze ko tumushira mu izi cover bazobikora ya nta complaint nime mfise kabisa ya hari n'ababihuza bakavuga bati Keve turiko turumva nobo mu kiganiro ameze nk'umuntu ari karanyegeza ukuri kubera ko menga ntashaka ku blaming abantu ati yo bari yo mpamvu yaretse Joachim afati yambere aza kubivuga byose wewe kugeza no kuri no mwanya akaba kiri karavyinjiramo no aba bantu nta kuri wumva sorry gato je sindi njyajya mu buzima kandi ikintu je kindi umutima mbona ko nkwe kukivuga bro ndakivuga na muntu numwe ntinya kandi Joachim sinamutumye ako kana tugakosore ahubwo yarabibonye abona ati ibintu birakwiye ko ndabivuga ariko Joachim mu kigano kwakoranya aranavuga yuko ngo wamusanze muhira uri kurarira uravuga ati bro ebana je ibintu nabyo ndiko ndabona urabona ibintu bariko barangira biri mu kiganiro kiretse ni mwashaka yuko nza kubibackinga abantu bavyumve wamusanze muhira uri kurarira ngo umubwire ikibazo ufise nawe aravuga kakabona kubwira ati je nk'umwana dukorana umuntu nkuriye basi uwo mbere director sorry uwo mbere director ako kantu k'umwana kwanza no kubera niwe yakomeje kukaza numbabare si jewe ntaco reka duhindura ati uwo mbere director uwo mpagarariye sometimes iyo turi ku matera no kubikogwa ntashobora guhana kino kibazo ati mpurame abantu bariko baranaliza uko kuntu ubibona gute ubwo nturi urankago wewe kwiteranya nabo udashaka kwiteranya nabo ariko ugakora lobbying uciye ku wundi ari ibintu je nize literature byo kwandika ari ibintu bita amafigure de style twakoresha ukuvuga ngo je meurs de faim ati ngo umva twari uduteme ubisiguye ukabishira mu rundi ruri mu cyono umengo yakabije gose rero kuvuga ngo nagiye kumuririra je mbona umengo ni figure de style ifuje gukoresha kugira ngo script basi icyumviro ciwe kigire poids uko ariko ndibaza je sindi umwana muto mu buryo no hari no kuntu yabihuje na case ya Nyama aravuga ati sinahura uburyo Nyama menga igikorwa ni wagifise mu ntoki ati hanyuma rero ni Nyama atigeze yumva yuko yokwerekwa bano bahungu ndiko ndakubwira ikintu kicereke divergence mu kintu sivyo burya muri industry turimo dukwiye kuba bamwe mu bintu byose mu bintu byose nimba koko twifuza gushika kandi tubaye bamwe twokora ibitangaza je narigeze kuronka amahirwe ndasoma inkuru ziraho zo mu bitabo by'abizera sinzi ko iyo nkuru ariyo urumva nigeze kumva abantu ngo barigeze gufata umwanzuro wo kuduga hejuru mu ijuru barubaka basi baduga barenga nyene ku rugero amwe Imana ivuga ati ba bantu rero bava bakora nibyo nanje ntigeze niyumvira ikibaha indimi zitandukanye uri hejuru akabwira uri hasi ati yewe mpisima akamuha inyundo bagatangura gushwana no gukora kumpaye inyundo yike bagashwana kako abaye gutandukanya hagati yabo ibintu byose byaciye biyangara umuntu yitwa Nyama mubanye gute Nyama pro Nyama je umubano wawe nawe uhagaze gute Nyama je tubanye neza vlo ubanye neza siwe gusa nje mbanye neza n'abakinyi bose muri rusange na muntu umwe mfitanye nawe beef kabisa Joachim none ugerageje kwiyumvira iyo bafatira kuki kugira aze guhuza bino bintu vya Moria kudahabwa credit abishiremo Nyama kumenga niwe yo bari barriere ituma utari kurayihabwa uko bategeza kuyihabwa sinzi ibyo byafatiye ko ariko bon ndabibutsa ko Nyama je muri Channel TV projet mbere dukoranye twakonye projet yitwa ibigero by'umwigeme yari full movie kandi iyo projet nibuka umuntu yaje kundondera je kugira nje gukorana na muri Channel TV ni Nyama pro aya pro niwe yaje kundondera yandonde yambwiye ati bro ngo dukore projet muri Moria so ko Nyama niyo yatumye je minanya nabajya iyi projet ya kabiri yaje kuhaba kwa ko twakoranye ya mbere kandi iramacingana so jewe si Nyama sabandi bose mini ko peace man uko peace kabisa ariko urabona yuko ivyo reka ravuga ngo bagutangiriye ngo barabe neza Nyama ngo Nyama ntakunda Meja TV navyo nyene yarabivuze ivyo wewe ntavyobona sinzi ko vyo biriho I don't know ariko jewe mu maso yanje ivyo ntabwo ahubwo give kuvuga nkuko menga Meja TV ntayurimo menga utaha saa 7 basinziriye bacuvyuka saa 11 bataravyuka amakuru ntuyamenye ariko mugahurira muri gym mwese mukiyubaka mukagira amaboko manini na ahantu honyene menga muza guhura ibindi byose ni duhuye urumva ko kandi ufite ndiko numva menga umugwi hari ibintu utawuzimwe cyane
kugeza n'igihe guhuza na Joachim menga ntibiriko biramacinga gose kuko sinzi nimba uri kurabibona nashaka nawe umfashe ibintu Joachim yavuze waravyumvise wowe ivyo uri kuravuga abantu bariko baravyumva harimo kudahuza cyane nkuko menga yaje kuvuga utanabizi nta nico biziko nawe uri ngaha atavyaza ni habandanya kuba ikintu cyuko menga ntimuzuzanya ubwo ejo ntituzisanga ahubwo Meja TV yarasambutse mwibanga ntangire tutabizi oya cyangwa mugacamwe kubusimbira hamwe umbabarire kuri ako kantu umwe wese agenda agakora ico yiyumvire siritu yo mugeze mu mamedia bon urazi tugeze mu media rero ni personal life umva umuntu avuga fact yuko ayibona umva ariko vraiment ivyo sivyo byoca byerekana ko Joachim turahuza cyane ni director wanje ndayutsa ko dufite project tugomba dusore vuba cyane yitwa Who I Am jewe ndinde guys ni gisasu bro Who I Am yes ni film imeze neza Joachim yara niwe mwanditsi wayo ya directinze ndazi abarundi tuzokunguka byinshi kandi tuzokwiga byinshi cyane sasa Joachim uri kuravuga guhaguruka muhira akaza kuva nk'ibyo yavuze wewe wavyakiriye gute neza nabivuze ati yagize neza kubivuga kuko iyo atabivuga kumweje sine kuba ndi ngaha bari kuburi ngaha peut-être sine kuba ndi ngaha ndiko ndavuga ibi canke n'akarobingi muri ko muradukubita ka Who I Am why tuca tuyifatikaye na Heartbeat na Heartbeat nayo nyine karonkeramwe akanya oya bon yavuze ivyo abona kandi ivyo yavuze vima byari ivyo vyari ivyo kandi umva nanje naje kubitangira umuco kwiye kugira ngo bimacingane neza ya abantu bumve neza sinaje guhakana ivyo avuze ahubwo naje kumwunganira baje kumwunganira bisigura yuko Joachim Anthony kweze kuno mwanya nta kintu na kimwe yavuze kuri wewe yigeze abesha aho rero ubajije ikibazo kitarico ahubwo umbaza ati hari ivyo yavuze kumbure ntigeze ndamuha umuco ukwiye cyanya tigeze aronka isiguri kwivuye kuri jewe nta kibazo kwiso cibaza neza kumbure nane kibajije nabi cishure icyahe nabisigura ahubwo sinabajije hoba hari ikintu ibintu yadukije avuga kutariko kubera kutamuha umuco neza nico rero narimvuze no bavuze nabajije nabi bisigura ngo Joachim nta kintu na kimwe guza kuno mwanya mu byo yavuze yigeze akubeshera nta nico yigeze abeshera Moria Cheno oya ahubwo nta nico yigeze abeshera Moria Cheno kuko yavuze ivyo abonega nta bubeshi burimo yavuze ivyo abona ahubwo rero nje gusigura sivyo nje gutanga isiguro y'ivyavuzwe ega diko ndashobora kukubona usotse ahantu kuri portail office ibintu mu maboko umengo nyine ukura abahijya nino kaca wiruka deja nk'umuntu akubonye ngaca avuga tujya muntu rero numusuma urumva kandi nta kosa yogira ahamagaje n'abatugenda murabe hariya murabe ko atamuntu yoba yabivye ko nabonye umuntu asohotse kandi asotse umengo afise amakenga aho ntiyabeshe aho naba yabeshe uko yavuze ivyo abonye ariko umaze kwinjira ugati yego nivyo gusa rero basi bakaguha inisiguro deja nawe uratahura yego nuko yanagarutse ku kindi kintu gisa n'icanyuma kuko simbona kukubaza byinshi sinova ngo abihakanye ariko mbabona udashaka no kubyinjiramo cyane aravuga ati genda murabe mu bantu bare ko barakorerwa promotion mu binyamakuru Keve 14 bamukuyemo kontra mufitanye na Moria canke amasezerano mufitanye canke uko byategereza gukogwa urabona yuko bariko barakujyamira ku ruhande rwa promotion nturi kurayikorerwa nimba uri kurayikorerwa yari kubihagaze gute je nagusiguriye diko ico kintu nubwo kigarukanye nituri kuri ya promo ya Kava wasiguye ica Kava yari yose mu binyamakuru ko yanavuze ngo natumiye abantu kuri jewe yarangarutseho ku radio ngo nzana nyama staff kari kubemenga nasi sinzungundi sindavyibuka ariko we ntiwaza ngo bategereza koko nturi kurakorerwa promotion je bon ubiravye biva n'amagahunda bo bategura si muri Heartbeat gusa si no mu yandi mafilms barafise ukuntu babiteguye muri Moria sivyo barafise ukuntu babiteguye je ntovyinjiramo kabisa je ahubwo nifuza promotion ya filme kwiba imbere cyane kusha promotion y'umuntu ko promotion ya film iduze ubukore promotion abantu bose bayirimwo bayikozemo je nuko ndabibona ariko kuko film niyo projet niyo body promotion iko urakora kugira abantu barabijya film barabe content irimo sivyo none rero promotion ya film habaye iba ari promotion y'abakinyi bose no kuvuga yindi nta yukeneye iyo bayikora nta valeur ajoute wari kurabona kumbure kugira valeur nivyo ariko kubitakozwe naho I don't mind ariko Keve average
komenga muri ya channel muramutse muri ko murayaga amaso ku maso atari hano mu binyamakuru urafise akantu wobabwira ati mugaha naha mwarasarishije mwategeza kuba mwabikoze uku Evariste Irankunda niwe CEO wa Moriya Channel TV turayaga kenshi inbox sivyo kuko nibindi twabiyaze turi inbox mu gihe mbonye ko ari ikintu kimbabaje ndafise umwanya wo kumwandikira sindamutinya ndamwubaha nari kumwandikira ati boss ukuntu je niko ndabona ibintu bimeze ukuntu mbona ko vyogenda uko bitarinze guca no muri media nukuvuga wo bimwibwirira live nkamuca inbox ati boss je ndabona iki kintu kandi nimba yogikemura sawa nimba togikemura twomenya izindi etape dukoresha cyangwa itura uburongozi bwanje bwa Major TV bakabandikira ikete uko na management zibiri bikaba mu buryo buri professional bakababwira ati umukinyi wacu bimeze ukuntu mubikemure izo zose ni solution zishoboka exact I like it ndakunze akantu uvuze ntabwo ubona none ga bwana Keve ku kantu uvuze ko ibintu Joakim yakoze yavuze mu gihe bitoba vyaguye neza uburongozi bwa Moriya Channel yuko ashobora kuba yarakwiciye inzira ejo yokongeye agafu ugasanga ejo mwakoranye andi ma project ntibasubiye kukwizera kubera ko mugenzawe yavuze bitabahimbaye oya sinibaza nimba boreka ku ma project kubera amajambo Joakim yavuze nuko iyo project ntayimerita ariko nimba ubona ati Keva arashoboye twokorana ivyo niho byibazako kandi je Joakim nibyo sana ahubwo nje ndamushimira cyane kuba yabivutse ariko Moriya Channel ntuyishimira nawe nyene ndayishimira gose ndayishimira cyane twakoranye neza kandi ndabizi turacakorana wow duhereze mu tuntu n'utundi kuri no filme wanditse harabavuga ngo uno muhungu yanditse no filme n'umwanditsi mwiza Ajame tariko ugiye kuraba uburyo iboba baragiye bayiterateranya na comment nagiye mbona ahantu ati hashobora kuba harabaye akarere gato bigatuma itabandanye igira uburemere kano gakosa bura kabana nko muri film iranditswe igeze muri soft technique bijya ngo vyo guteranya n'ikini kama montage abantu baca bayabona hari igikosa oya birashoboka burya abantu dutahura film gutandukanye hari umuntu n'ubuje yandonde episode ya 3 nuje sindabitahura sinari ukuntu wewe wari mu kigo c'abasazi ngaca ndakubona uri kuri iyo urumva turakwiye guhindura systeme y'ukuboko sivyo hari abantu bandika film umengo ni chaîne alimentaire uku diko arabavutse arakuze amanutse mu gisagara aragira ikiniki ayisahurana umva cyagira mariage umva no rero irya filme nagerageje kuyandika mu buryo butandukanye uzorabe n'amafilme basi amasene menshi atangura shortcuts yavuara hari nabandi nyene umugane wawe ukiri ngaho bavuga ati no filme menga ntirasigurika ariko mengira imwe ubwenge bwishi ni hari ibintu tutarabona ofete bashaka kuvuga ngo uri kuracanganya abantu wabigize ubibona cyangwa bazobitahura kandi system mu kwe kuzitahura mbere n'izindi projet nyinshi nje nzokora izo system mu kwe kwitahura tubona mama happy yanga cyane urya mugore ariko niho aramenya impamvu bamwanga sivyo amana niyo sazoba tuzomenya impamvu urya muhungu yasaze impamvu ico ndabasabye gusa no gukurikirana Heartbeat ahubwo ibiri imbere ni vyiza cyane kuko niyo development y'izindi zatanguye kandi diko kucerekeye ngo habaye erere ntarere nimi yabaye film uko yanditse nuko nyene yateranijwe ni kurya nyene mugerageze gusa kuyitahura mwino misi ugiye kuraba uwo menga yasubi inyuma gato niko novuga ku ruhande rwa performance YouTube niyo turabira ko ama views niki ubona byo babiri ko birava kuki bon menga yatanguranye mu vuduko munini ariko menga ntikiri kuri ya standard ya mbere ni audience je ndibaza ni kintu cha audience burya jewe mukuraba ko film iri kiragera kure sindabirira mu views bizana hano rabira kandi abo musereva ari audience ariko ravuga ari kwereka tebana igikorwa cakunzwe barakumara muri tuna bro bihangane tugire duheze bon bimeze neza je mbona bimeze neza vraiment filme nuko nyene ni buke iragendera duga urabona ko na subscribers umugabo ari karabaduza kintu ni benshi ariko baraduga urashobora gukora film ugasanga kuze filme 10 zifise views isanka ariko ugasanga na subscribers ni 30 iguhaye nundi uruko arabye gusa film na quality yayo ayiravye gusa tezogira subscribe rero ari views ziza zidafise poids muri film vraiment je ndabona ko biriko biragenda neza gose na Heartbeat mu bakinyi wari uhagarariye nk'umuntu
wari kurafasha kudirectinga nemere ya mvugo yawe Yeah. harimo uno mukobwa muto yitwa Asta Pisco umwe mu bantu bariko baravuga ati uno mukobwa ari karabizamwe neza wamubonye gute kuri tele wamubonye mwiyihe mpano ubona hariho kazoza afise muri no cinema y'u Burundi Asta zoshika kure ashoboka pe nimba abisi batomwima inzira arafise imana ikomeye cyane ujya mukobwa kandi nukuri ahubwo n'abandi bagira ubwoba vraiment Asta arabizi arabishoboye kandi nukuri Mayera izazunguza nukuri ku imana ahubwo ko haje ari hose imbere ni heza cyane arabizi kandi arafise potentiel yo kuba umukinnyi mwiza gose hari udukarice tubiri wamubonye ko twe dushimangira ibyo arubaha cyane kandi she is ready to work n'umuntu uri kuramuha script umukosoye ari ready gusubiramo mbere na se neza gati ubona nabitoye neza nta kuntu ubona no bisubiramo rero umuntu afise umwete nk'uyo arashika aratahura kandi arakosorwa akabyumva hari n'abantu babonye muri kumwe sinzi nimba ari mu mascenes ariko hari n'amafoto yasohotse muri kumwe bavuga ati Keve 14 araberanye na Asta ukabona mu makomantere bariko baragarukana ngo ntibivuga ati nimba twaramenya amakupre muri cinema y'u Burundi kwere ki Keve 14 atokwifatira uno mwana how do you mind about that bon urabitegekanya canke mubiri mwe ibanga nta nabiri mu Asta ni umusista wanje no mugenzi inshuti magara na stories z'urukundo vraiment aka kantu ko kuberana nawe urabyifotora urabona yuko muramaje birashoboka nuko noberana nundi wose nuko mberanye na Angeli nuko noberana na Chanceline cyane nabandi ibintu birashobora kujana nayo mzee ndagushimira cyane wakoze kuza bategereze iyi filime wavuze yitwa Who I Am jewe ndinde ari gishobora guca mu bintu kubwibaza ati none mimi ni nani ukibagira uri bivanye na situation uri kuracamo ukibagira identite yawe wewe iyi filime ngo abantu no kurira bazorira ngo bakorera amosozi ubona ko ngo ari filime mwahuriye mwihagaze neza nabonye mwakoze na casting mushiramwe n'ayandi maraso mashasha kwizere yuko Meja TV igiye kuza noneho irenze kumwe twabe vuba cyane kabisa igikorwa kimeze neza ebana kizazi sana mugisha kubana nawe ndagushimira cyane ariko dushobora kwakira umuntu nka wewe ngubure akanya ko umunota umwe kakandi kantu umva ufise ku mutima wosigira abantu duce tuguherekeza murakoze cyane Diko ikintu nobwira abantu badukurikirana n'abandi bakteri bagenzi banje tugira urukundo dushigikirana hagati yacu hari abantu babona umengo bavuga ati twe turaba legend niko ngano ngomba mvuge abonye umuntu ariko arasehoka afise imana acavuga ati umuntu kumburaje kuntwara ikibanza reka ndondere ukuntu aguma hariya oriko ujya umuntu afise ikindi kintu afise ikindi kirungo yozana muri entertainment tutari dufise sivyo rero burya buhinga bwawe iga experience yawe aciyazana talayiwe mu gahuza turashobora gukora ikintu gikomeye kandi industry yacu ikaduga igashika kure ashoboka naho turishika na Diko turashakora gusa ndabashimira aba legend kuko baratworoheje inzira novuga kuko bagize igikorwa cyo gukundisha abarundi bakunde filme nibaza mu myaka ya kare abantu ibintu bya filme wapi byari bigoye kabisa rero yabo bose umuntu agakora ikintu kigakundwa abari karagucira inzira nawe abasigaye rero kwabo bumwe amaduturitse mani natwe tugere international kabisa nico nifuza kuvuga kabisa gusa hano hereje menga twari kuhavuga ko cyane ariko ngo imvugira kuyamara ntacu turacafise undi mwanya mwiza uracari mu kibuga uri kurakora nibaze ko Imana indukundiye turanagukorana vuba dukore n'ibindi byinshi cyane cyane yuko ngiye kuzenda basanga ku matere ahantu muri ko murakorera ebana brother shout out to you Imana iguhezagire ihezagire inzira zawe ubandanye ugera kure cyane murakoze cyane ndabashimire namwe wherever you are mwakoze kudukurikirana muhezagire gahoro mose uramugisha kubana namwe hasta la vista.